aribo barundi bafise ivyo barangura hano mu gihugu n'inyuma y'u Burundi. So when we come in our country like this, we mostly always come with business persons who has businesses and other opportunities in those countries where we live. Twabigize rero umugenzo yuko duhura tugasangira tukavuga ibijanye n'ama investissement n'ibindi bishobora gutuma twiteza imbere. So we've made it a common habit for us to come, meet together, sit, drink together and enjoy together and talk about investment in our country. Kandi turazi yuko hari n'abarundi bava mu bihugu bitandukanye abubawa baserukira ibihugu byabo basanzwe baserukira. And we also know that there are other Burundians living in other countries and who also represent the Burundi where they live. Ari naco gituma tuba twifuza yuko twicara hamwe tugasangira tukaganira tugahanahana amakuru ingene dushobora gukorana muri ibi bihugu byacu. And that is why we meet, have a talk, exchange informations, have a time for different speeches so that we talk about how we can invest in our countries. Nkuko mubizi rero twaritavye ubutumire bwa leta mu ndwi yaduhariwe. As you know, we've responded to the government invitation during the week given to diaspora. Yes. Ariko rero imbere yuko ico kiringo gishika ni vyiza yuko duhura tukaganira tukamenyana uwo munsi ni washika tuzoba tumaze gukomeza ubucuti hagati yacu. But before the due date, it is quite important that we meet before and have a talk, and so that when the day is due, we'll be already used to each other and well knowing each other. Come on.